ku munsi wa gatandatu nuvuga itariki 5 niho azotangura iyo twise tournoi de lancement officiel de la saison. Nukuvuga ni tournoi izokina mu match gusa ngahe Bujumbura kubera yuko guru twasanze batareza kwitunganya neza. Ubu turacari muri phase yo kubatunganya. Ubu rero niho twagize iyo tournoi de lancement officiel de la saison kugira ngo hanyuma rero abajejwe gutegura ivy'ubuhinga bace bitunganya bashobore rero nabo gutanguza ibikorwa vya saison no kuvuga y'uyu mwaka dutanguye. Nuko rero hama ama match ukuntu atunganijwe na ama match tuzogira ku buryo ama equipe yose azoba ari muri champion muri tournoi ahura. Murazi ko tukiri mu ntango ariko twaravuze yuko hazoba ibintu vya valorisation de coupe. Nukuvuga twarashoboye kuronka ama sponsor y'amafaranga make ariko ko ari mu ntango c'est pas mauvais. Nukuvuga abazotwara coupe ku bagabo n'abagore bazoronka 500,000 kwiyo coupe. Niyo coupe bazabaronse ababa bakabiri nabo baronke 250,000 ariko ni intango. Twizera ko mu minsi iza amahera azoba yaduze ku buryo bazarakinira ama coupe afise valeur nini cyane. Murabizi yuko izi nkino ntizishobora gutera imbere mu gihe abanywanyi atari bazishigikiye. Nukuvuga inkino zose zitera imbere kubera abanywanyi kuvuga aba fans. Urumva rero hazobakurisha ariko nukuvuga ticket simple bazoriha 1000 hama iyo bita ticket VIP barihe 3000 na ticket sponsor irenga 1,100.